Ndongeye kubaramutsa no kubaha ikaze banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino mboneshakure Shiramatsiko TV, n'umwanya w'amakuru agezweko ariko aragarukwako cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tugiye kugaruka ku makuru ariko aravugwa cane mu birabana n'umutekano, aho tuza kubabwira ku nkuru y'umubabaro. Ni inkuru bamwe bariko baravuga yuko ari inkuru iteye ubwoba, urupfu rubabaje rw'imbonerakure inyuma yo gukubitwa n'abapolisi, abanyagihugu bariko barasaba ubutungane. Iyo mbonerakure ninde wahaye itegeko abapolisi kuba bakubita iyo mbonerakure kugeza icikanye? Ninde azobazwa runo rupfu? Kubera iki umukuru w'umugambwe yategetse abapolisi ko bakubita iyi mbonerakure? Kubera iki uwutwara igipolisi yemeje ko uwo munyagihugu agandagurwa? Turaza kubigarukako muri no nkuru twaguteguriye, inkuru y'umubabaro iriko iragarukwako cane. Ni inkuru bamwe n'abandi babona yuko hari ikigaragara yuko ngaha mu gihugu c'u Burundi ata mutekano uba uhari, aho imbonerakure ifatwa, ukuriye imbonerakure agategeka canke umutegetsi agategeka yuko akubitwa kugeza apfuye, aho abanyagihugu bariko barasaba ubutungane kuri ako kabi kabishe. Reka tuze tubigurukako mu buryo bw'idonido muri no nkuru itari ndende twaguteguriye. Imbonerakure Hamisi Batazira Magi yaritavye Imana hari hirya y'ejo kw'igenekerezo rya 6 z'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2026 ku bitaro bikuru vya Ruyigi, Hopitali Rirare de Ruyigi, inyuma yo gukubitwa bikomeye n'abapolisi bo mu Ruyigi. Ubundi iyo mbonerakure yitavye Imana yoba ari inde? Ku batazi iyo mbonerakure, reka tubabwire yuko iyo mbonerakure yitwa Hamisi yarizwi cane aho mu Ruyigi kw'izina rya Magi. Tukaba twababwira yuko avuka ku mutumba Murehe muri komine ya Ruyigi, intara ya Buhumuza, ariko ubu yaba muri karitiye Gasanda ku murwa mukuru wa komine Ruyigi. Amakuru abandanya avuga yuko Magi ari imbonerakure yarizwi cane ku murwa mukuru wa Ruyigi, imbonerakure yagiye irakoreshwa cane mu manyanga menshi n'abategetsi ba CNDD FDD aho mu Ruyigi, cane cane abagiye barorongora umugambwe mu Ruyigi. Tubabwire yuko nyene iyo mbonerakure yari isanzwe ikora akazi k'ubukarani mw'isoko ya Ruyigi. Abahora batonda isoko ya Ruyigi muramuzi. Magi ni imbonerakure yavuzwe cane mu myaka ya za 2015, aho yakorana cane n'izindi mbonerakure zamenyekanye mu Ruyigi. Nk'akarorero ni nk'iyitwa Kamoteri Methode asanzwe ari umushoferi muri Onapra, Celestine Abudure be na Nyabenda mu bikorwa bigayitse vyo gutegera abanyagihugu mw'ijoro, zikabahohotera ndetse zikanabambura utwabo zitwaje ko ziriko zirakizura. N'imbonerakure zari intakorwaho nyine aho mu Ruyigi, kuko benshi muzi yuko zagiye zirarangwa n'urugomo ndetse n'andi mabi atandukanye. None niki catumye iyo mbonerakure igandagurwa mu vy'ukuri? Katubabwire yuko kubw'amakuru twaronse, aho mu Ruyigi imbonerakure Magi yari isanzwe ikorana cane n'umukuru w'umugambwe ku rwego rwa komine Ruyigi, azwi nka Fiacre Nkunzimana. Intandaro ya vyose rero, iyo mbonerakure yaragiye mw'isoko ya Ruyigi itoza isima mu badandaza, ibabwira ko iyo sima yayitumwe n'uwo mukuru w'umugambwe Fiacre Nkunzimana. Aho rero iyo mbonerakure yagiye itwaye urupapuro ruteweko umukono na Fiacre, igenda itoza sima, ariko ivuga yuko ari uwo mukuru w'umugambwe nyine yayitumye gutoza ibijanye n'iyo sima. Nibwo amakuru yamenyekana. Guhera ubwo iyo mbonerakure nyine itangura gukurikiranwa. Ni ukuvuga ko
hahise ko hajaho ko abacuruzi bagenza iyo mbonerakure bakamenya koko nimba Fiacre ari we yayitumye gutoza iyo sima, kubera abadandaza bari bazi ko Maggie n'uwo mukuru w'umugambwe bakorana cane. Abadandaza baratanze iyo sima atagisabwe, baba batanze imifuka ishika 30. Bivugwa ko Maggie yaciye agurisha iyo sima yose arayirya nk'uko amakuru adushikira abivuga. Mu nyuma niho nyene Fiacre yabazwa ivy'iyo sima, nawe aca aravyihakana avuga ko atigeze atuma isima iyo mbonerakure, eka aca avuga ko urwo rupapuro rwakoreshejwe ataruzi. Aho rero yaciye atanga itegeko ko Maggie afatwa akaja gufungwa. Maggie amaze gufatwa yaciye ajanwa gupfungirwa mu gasho ka komisariya ya Ruyigi. Aho niho nyine Maggie yaba yaranse ko apfungwa ndetse yanga nuko afatwa. Ni ukuvuga ko yafashwe bigoranye, akanka no ko bamupfunga. Akabandanya yemeza ko iyo sima yari yayitumwe na Fiacre, umunyamabanga mukuru w'umugambwe muri ako gace, ariko yaruhiye kwinjizwa mu gasho ku nguvu. Mu nyuma Maggie yarakariye abapolisi ababwira ko akeneye kwitahira muhira ngo kuko atacotuma apfungwa abona yakoze mu gihe iyo sima yari yayitumwe n'uwo mukuru w'umugambwe. Amaze kubona ko bamwankiye, Maggie yarugararije aca ategura gutoroka, ariko baramufata atarashobora gusohoka. Aho niho rero nyine yaciye abonera ivy'imbwa yaboneye ku mugezi, kuko wa mukuru w'umugambwe Fiacre Nkunzimana yaciye ategeka abapolisi ko bafata Maggie bakamukubita bikwiye, kuko tubikesha amasoko yacu aho muri komisariya ya Ruyigi. Uti nimufate mumukubite neza, mumukosore ako kanyaro gahere ivyavuzwe na Fiacre abwira abapolisi bo ngaho. Aho rero ni naho uwurongoye iyo komisariya yaciye aha urusha abapolisi, baca batangura gukubita ya mbonerakure. Barakubita cane biratinda, baramukubita. Abapolisi barakubise iyo mbonerakure Maggie, barabatana n'akabondo. Babonye ko asa n'uwugeze kure, niho baca bamunyarukana kwa muganga mu bitaro bikuru vya Ruyigi, ari naho nyine yahavuye yitaba Imana, nk'uko amakuru ava mu Ruyigi abandanya abimenyesha. Gushika ubu haciye haba agacerere kadasanzwe, nta n'umwe yigeze akurikiranwa kuri urwo rupfu. Yoba Fiacre Nkunzimana yategetse ko Maggie akubitwa canke komiseri kominari Ruyigi. Abanyagihugu basaba bashimitse ko ubutungane bwokora kuri urwo rupfu rwa Maggie, kuko bitumvikana ukuntu yakwa ubuzima yamaze gushika mu maboko y'inyamiramabi, aho yategerezwa kumushengeza imbere y'ubutungane maze akisigura ku vyaha yoba yakoze. Aho abanyagihugu bavuga yuko nyine bitakagombye kugenda gutyo mu gihe yari yageze mu maboko y'inyamiramabi. Bamwe bati co bikoze yenda nubwo iyo mbonerakure yaba yarakoze iryo kosa rikomeye cane ryo gutoza izo sima kandi itabitumwe na Fiacre, ariko nanone impembo ntago yakagombye kuba iyo kwicwa, kuko yarapfunzwe. Abapolisi bakagombye gukora akazi kabo, maze bigategerezwa yuko ashengezwa imbere y'ubutungane maze akisigura kuri ivyo vyaha bivugwa yuko yaba yakoze. Umwanzuro ntago twabona yuko ari ukumukubita kugeza acikanye. Abandi bati abo bamukubise ndetse nabo babigizemo uruhara, harimwo komiseri kominari ndetse na Fiacre Nkunzimana, barakwiye gufatwa bagapfungwa nabo bakabazwa urwo rupfu, kuko nyine amaraso ahuma. Abandi bati ivyo vyabaye biragaragaza yuko n'intwaro atacyo ifasha abanyagihugu, kuba abapolisi bashobora
canke umuntu ashobora gushitswa mu nyamiramabi maze akaba ariho acikanira kandi azize izo nyamiramabi bakamufata bakamukubita kugira acikanye. Ubu ngubu ntabwo bwaba ari ubutegetsi bukorera abarundi bose nk'uko leta ya CNDD FDD yama yabivuze. Abandi bati ico bikoze turahojeje umuryango w'iyo mbonerakure, ariko nanone abagize uruhara muri urwo rupfu nibafatwe bafungwe. Umuco wo kudahana uba ugomba gucika, yaba komiseri, kominari ndetse na fiacre barakwiriye gufatwa bagapfungwa kuko nabo nyine ntago bakagombye kumwitura kumugandagura. Abandi bati iyo mbonerakure twe tuyizi, yego nyine yagiye iravugwa mu mabi, ariko nanone si yo gusa, yafatanya n'abandi. Ivyo ngivyo ntago vyakagombye gutuma yicwa, ahubwo bakagombye kumubaza iyo yazisize izo sima, aho bamwe n'abandi babona yuko uwo fiacre nyine ashobora no kuba ariwe wari wamutumye, ariko akabona bishobora kumukorako maze agategeka yuko yicwa kugira ngo ataza kuvuga vyinshi bikaba vyamugirako ingaruka. Ninde ari buze kubariza iyi mbonerakure? Ninde ari buze guhoza umuryango wayo? Ese ngaha mu gihugu c'u Burundi hariho itegeko ribuze guhana komiseri kominari yatumye imbonerakure gukubitwa maze kugeza icikane? Fiacre Nkunzimana ari buze gufatwa agahanirwa ivyo yakoreye iyo mbonerakure? Hari buze kubaho ubutungane butuma hamenyekana koko nimba iyo mbonerakure yari yatumwe na Fiacre canke birakomeza bibe agacerere? Ni ibintu biriko biravugwa ko vyinshi cane. Ico bikoze nituza kumenya bishasha kuri iyo nkuru turaza kubabwira bishasha nyine. Turakengurutse cane kuri mwe mwese mwaduteze yompi kuva mu ntango y'iyi nkuru gushika ku musozo. Bibe vyiza kuri mwese, nivyo ndabipfurije. Mu kandi kanya tuze guhura mu yandi makuru azabagezeko.